nta muntu atezwe imbere n'uwundi, nta gihugu gitezwe imbere n'ikindi. Nico gituma kugira ngo utere imbere bigusaba gutekana maze ugategura. Woba wifuza gutera imbere, woba ujejwe amabanga akomeye mu gihugu, ukifuza ko ivyo usanzwe ujejwe ubiteza imbere. Kurikirana kino kiganiro aho twatumiye umuhinga, umuyobozi mukuru wa BMBC Group aza kutwiganira byinshi ibijanye n'iterambere. Mbega amafaranga ava hehe? Mbega ifashanyo ziva hehe? Mbega imigambi ikomakomeye yubakwa gute? Ni gute ibihugu nka Ethiopia na Uganda bashobora kubaka ibintu binini kandi rero nyene bavyiyubakiye? Kurikirana kino kiganiro. Ndabahaye ikaze mu kiganiro icanzo c'iterambere. Umutumire wacu David Ntamakuriro, reka tumuhe ikaze maze dushobe kuyaga nawe. Ndabahaye ikaze. Ndakuramukije cyane Katia, umeze neza? Ego meze neza namwe. Jenny sawa. Yego. Wakoze kuntumira, hanyuma ndaramukije n'abakunzi ba televiziyo yacu yanyu BMBC Broadcasting, hanyuma kandi ndaramukije kandi mu buryo buri speciale canke particuliere abarundi n'abandi bumva runo rurimi bifuza gutera imbere, bifuza gutera imbere, harimwo nabo biyumvira gutera imbere ari maji, harimwo nabo biyumvira gutera imbere ari Imana ikorora. Yego turaza kucajyana no muri kino yaniro izo sije hanyuma bigendane dora. Yego gutera imbere si maji. Tumaze gusigura kenshi mu kiganiro cy'anzo cy'iterambere. Iterambere ni iki? Bashaka kudusubiramo ku bantu ari rya mbere abonye kino kiganiro, peut-être turategeze bumva ibindi biganiro by'ubwa mbere by'icyanzo cy'iterambere. Iterambere ni iki? Gutera imbere ni gute? Bimeze gute? Babidefinisa gute? Iterambere urumva rivuga kwishi. Urumva hariho gutera ry'umuntu, iterambere ry'igihugu, nko ku muntu iterambere nugira ubuzima buteye imbere, karonka ivyifungura, aho uryama, aho urara, kwivuza, ukiga, ibintu byinshi bituma umuntu abona ati narateye imbere, ukideplace. Iterambere hari mu gihe umuntu aronka imoto, akaronka imodoka, akaronka ikinga, akaronka indege, donc iterambere kuva ahantu waruri ugashika ahandi hantu wifuza. Iterambere dukunda kuvuga ngaha muri BMBC Broadcasting, iterambere jewe nigisha si iterambere ry'ibihamana, nirya terambere umuntu apanga ati ahantu ndi ndashaka kuhava, ngomba niho umwanya ndahave. Iterambere twigisha ngaha ni iterambere igihugu kivuga giti byanka bikunda ahantu igihugu kiri tugomba kuhava, kandi tuje tugeze ngaha mbere mu mwaka uyu n'ukwezi kuno. Niryo terambere umuntu ashika ku bintu barabira ku indicateur, kavuga ati kera najya rimwe ubu njya gatatu, kera igihugu cyari gifise amahinguriro nayo kirafise. Niryo terambere ko turavuga. Iterambere umuntu ategura, sijya terambere bivuga ngo reka ngo nkore ngo bizokwizana. Oya, hariho iterambere umuntu akora azi ko ariko akore ikintu kinaka. Tukiraho nyene gutegura ariyo planification. Umuntu wese ateza guplanifya. Mbega ba planifya gute, bigenda gute? Uko iyo mu kiganiro muri akavuga ngo urakora planification, hawo utabitahura ati mbega izo nteguro ngira ndandika ndihangiro mu mutima ndabigenza gute, mfashwa nabandi. Urumva bwa mbere bazo nkunda kuvuga abarundi batari batinyi karamu, batinyi karamu navuze mu gihano giheze n'abantu bize bamwe bashaka byose mu bivugana mu gwantu mu byandike. Umva ndiko mvuga ibintu jewe bye mu nyandiko, abantu bategura bakandika, bakabika impapuro, bakabika amapuro, bakabika ibiharuro. Nivyo bituma amaterambere ashoboka. Wavuze muri mu ntangamara y'ikiganiro uravuga ibihugu nko muri Afrika n'amasosiyete biriko birakora ibintu kwita bidasanzwe. Mere kuvyo tubangikanije radio nka Uganda, bazi ko barabahinga bakora ibintu byinshi. Sinzi umva nkubaye gukora Uganda bari amaze kwimyaka bariko barubaka n'uruganda rwitwa Kira Motors Plant Vehicle Manufacturing. Ni uruganda rukora imiduga y'amabisi meza rutana yava mu Buyapani, amabisi electronique kandi amabisi imiduga kijambere ikoresha ubuhinga bugezweho bwanyu. Voilà, imiduga miza amavuatiri electrique akoresha mu voilà. Urumva ariko baraja no kuvyama bateri. Rero uruganda
abaganda bariko barishima bavuga bati hariya mu Buganda icivugo cyabo kivuga ngo made in Uganda by Ugandans. Bavuga bati imiduga ikorwa mu Buganda kandi ikorwa n'abaganda. Mu gihe tuzi ko muri Afrika amahinguro nk'aya akoresha technology, akoresha electronique, akoresha electromekanike nyinshi, usanga kenshi atamarisha atari abanyamahanga. Barakoze urwo ruganda rero ubuye perezida wabo yarayaguguruye. Turi kumwe rukora ibintu nk'ivyo. Ugaca ugenda muri Ethiopia. Tugato muno muzi twakuvuga ukuntu ibihugu bitera imbere. Ibihugu amasosiyete za Dangote mwumva za Itracome mwumva zande ivyo je simeze nk'abarundi batavuga ivyo by'abantu biwabo wana nka za Itracome ziko zirakora ibintu bidasanzwe ku isi yose Afrika nzima bariko barayikwira bigenda gutenka Ethiopia yubaka urugomero rwitwa Renaissance rwubakiwe n'abanya Ethiopia abo bantu bo muri Ethiopia ivyo bintu bavyubaka gute bakaguta urugomero rwa mbere gitwara Renaissance mugatukira ngaho nyene haro n'abarundi nabo nyene navuga yuko nabo nyene barangura imigambi komakomeye nkuko nyene muvuze nka Itracome mbega abandi byo babipfira oya ndiko reka mbandanye ngire irise ntoyi ivyo numva je byagira ndagishikako urona nko muri Ethiopia bubatse uruganda rwitwa ibaraje yitwa Renaissance itanga ama megawate ngira ibihumbi n'ibihumbi n'uburundi buzoronka ko turi kilometero ibihumbi vyabo kanyi baguyubakiye ndababwira amabanga hari kuko urumva n'ubungaha hari abantu nabiga bakiga cyane bazi ko bashinzwe ibintu bashinzwe amabanga baca bonyene bikakurondanga ngo abantu bazobifasha muri ibi kandi wabivuze mu ntangamara ko atagihugu iteza imbere ikindi nta society iteza imbere iyindi bigenda gute umva navuze ibihugu biriko barakora gushika ku bintu bya dene technology mu by'imiduga sivyo ndiuka ndiko ndakurikirana ukumva je ndi industriel ndaraba ama video bariko baraka nkizo nganda zose je kuko kwira binyigisha ko nanjye mpakaze muri BMBC ugende urabe nka Itracome society y'abarundi yazanye umwavu ngaha mu gihugu mbere ngira no mu karere no muri Afrika utari bwakoreshwa handi ikubaka bijya bintu bingana kujya bavyubatse gute sivyo bavyubatse gute ibyo bari kwari bakubuye ibyo rwego rwa Afrika bari kwavyubaka gute amahera vahe sinababajije mugabo urumva no entrepreneur ndabizi nani ko adukoresha tuyakura he sivyo BMBC turi societe y'igwaruka novuga company y'abantu bakiri bato mugabo ni turabana turi mu myaka no kwita tayo mugabo turabana turiko tubaka gute burari igihumbi kubyo usanga mu myaka nk'itanu twarakoze projet zivana ama miliyari amajana turiko turakora twatangwe ziko dirabasa duga kwijambo bigenda gute nyene biva byagenze gute ibyo bigwati mwumva hana hari Bujumbura za hose bigende amahera vahe ubwenge buvahe abahinga bavahe wewe nawe ufise umugambi ukawumvuga umukwira mu mutwe wo bigenza gute ugira umere nka Uganda yubaka Uganda urukomeye rw'imiduga umere nka Ethiopia umere nk'izo za Dangote isosiyete twa Dangote yubatse raffinerie ya mbere ngira ku isi y'igitoro amahero ya mbere muri Afrika ngira no ku isi yose iproduza igitoro cishe ku munsi vyagenze gute aya masosiyete byo bishobore muri kino kiganiro jewe nifuza ko tugaruka ku bintu bwa mbere mpere gukosora abarundi mpere kubakosora igiterambere mu vyumva kutariko ntitwopfa duteye imbere mu gihe mwumva igiterambere ko mu vyumva ntitwopfa tuvuye ngaha turi bega bavyumva gute biyumvira ko bakeneye amahera kandi umuntu aronda iterambere kugira ashikira amahera kandi amahera ari hejuru iterambere turi kumwe ni kuvuga abandi bariko baka ingomero buhoro ariko mushaka ndashike abarundi rero mwege mwiyumvira ko dukeneye amahera dukeneye ubutunzi dukeneye inzahabu dukeneye ibitoro dukeneye ibiki sivyo none woshora kuronka ibitoro ugasumvya
dufate nka Gabo ngaha woshaka kuronka ibitoro ukazosumbya canke inzahabu gasumbya Mali wosumbya inzahabu Burkina Faso wosumbya utare Congo umubanyi wacu ngaha woshobora gusumbya ibiti Gabo woshaka gusumbya ibiti Gabo hari woshaka gusumbya ibiti Congo Brazzaville bivamwe by'agaciro bikomeye kuko n'ibyo bihugu bidateye imbere bitari kwatangaza abantu kubera iki abantu kubera ataba miracle ariko rahaba kubera amahera siterambere ibihugu mbere hariho biriko bikegwa nuko bafise amahera menshi rero bivuze ngo imigambi minini ntisaba amahera kugira umuntu arangure umugambi munini washaka na muto kuko aho ubwenge bwacu bugera uko ndabitahura na jewe umugambi kugira urangure usaba uburyo rero sinzi niba ari strategy sinzi niba ari uburyo bufadika bw'amafaranga rega ibi ndiko ndavuga abarundi kurikijwe batari niko vyumvikanako ni bangaho urumva bavuga ati dukeneye ubwenge bose akubwira bati wo duha ubutari bwishi wo gwiza amavoko gwiza ikawa tworonka iterambere ariko suko bimeze hari ibihugu bifise ivyo bintu cyane ariko ataho byike atarembere atanamarara bafise tunabarusha n'amabarabara turi kumwe iterambere rero si ubwo butunzi kama samafaranga iterambere naha turi kumwe iterambere nk'aya ryatumye Singapore iba kujya naha ntaco bari bafise Dubai hari mu bugaragwa nta nigazimera Qatar ni mu bugaragwa nta nigazimera turi kumwe izo za Botswana mbaze ko datera imbere zo muri Afrika nibihugu biri aride bitamera cyane turi kumwe ibihugu wumva iza muri South Africa za Ethiopia nta bintu nibashikana no kwibahari bariko batera imbere gute ni kubera ko batahuye ibintu ngo mavuge kugira umuntu atera imbere agira ibintu bita bwa mbere icimviro realiste bwa mbere kigira confiance hariho self confidence abantu bikengera abantu byose biyambaza abanyamahanga abantu byose biyambaza abandi bahinga binyuma isosiyete atakintu byose yirondera basutereta ataba laboratoire fise iterambere mu gomwe byumva ko ku matwi rero ibi bihugu turavuga n'ama societe yagize iki bafata bagira ibintu no kwituga mbere akaba icyo kwita prise de conscience générale abantu bakamenya ko bonyene bashoboye umuntu yize ibintu akemera kubikora hari ikintu cyitwa rero confiance ugomba gutera imbere uravyumva uti ngomba ntera imbere nta numwanzibira ngomba ntera imbere tikumwe twe nkatege mu ishure iyo BMBC mwumva ariko buraro ibihumbi twarize ibintu turumva duti turabize sinkeneye umuntu ambwira ngo ntavyonze kuko hariho n'abantu babwira bazakubwira ngo banza biga amarango andi mashure ngo banza ngo ndege guhinga mezuku ngo ntavyuzi turi kumwe hariho n'ibihugu bizakubwira ibindi bihugu uti reka ntavyo muzi bireke tuzobafasha turi kumwe hariho n'amasosiyete abwira andi masosiyete aterega wewe nyagira kuri urwo rugero rero hari n'icyo bita kwemera kwanza ko ibintu bishobora n'uburabona mu Burundi bariko baragira ikintu no kwita bagerageza cy'ubutare sivyo nene numva ko abajene ngo bimvye mu butare none nimaje we yimbere ibintu bagura imashini mu ruganda mu Bushinwa igaca yungura ibintu byose mugo umuntu akakubwira ngo wewe ntavyo woshobora bijya by'ubutare meze habya by'amamure wewe uzana ubududu gashiramo muri gacita ibicafu igagwifu donc ifuva mu bintu byinshi nukuvuga abahinga bonyene bariho ku isi mu by'ubutare nabo bantu peut-être bafise ivyuma bibupima aho buri ni nabo bantu bakoza mu mashini abo bantu bakoza mu mashini abuyungurura mugabo umuntu akubwira ngo ntuyigure ngo ntugure imashini ngo ntwagera ngo tuzogufasha ngo kubikora neza afite kumwe ufite confiance ucuvuga ngo abashinwa ngo bakongomani ngo bamwe muri babizi kandi hari umuhinga yaje byose kuvyiga ari technology yamaze kugurisha turi kumwe hari muri confiance en soi hanyuma rero iyo confiance ni kwiye ngo mbavuga amadetail ratuma ibihugu bitera imbere bikora imigambi minini ibindi bihugu byumva umenga ntiyoshoboka amadetail atuma
amasosiyete akora ibintu bihambaye, imiryango ikora ibintu bihambaye, aba individu bakora ibintu bihambaye. Ikintu ca mbere confiance en soi. Keshi zana no ko umuntu yarize ikintu akimenya canke yarakitoje akimenya. Kacuvuga ati je navyumva nta muntu utakusiga ko ntabizi kandi ndumva bindimo. Confiance en soi ugacukora ico bita niyo migambi tiko turavuga y'amabarage y'amahingura akomakomeye y'imiduga strategique, amahinguriro y'ibigwanisha, amahinguriro y'imiti, amahinguriro y'impuzu akomeye atuma ibihugu biba independent bikagabanya dependance ku mahanga. Ayo mahinguriro keshi asamahera meshi. Nico gituma ibihugu biyubaka n'abantu bavyubaka ntibakoresha amahera y'uwabo. Nawe ukoresha amahera y'wanyu keshi naho ndabikaho bica. Ukoresha amahera y'wanyu hashoka ibi bikurikira. Bwa mbere il faut créer confiance donc ko système finance. Hano bangiye mu bintu birebire mugabo rekanje ukoresha amahera y'wacu nko muri BMBC. Tuwe turashaka gutegura umugambi nkabona nti umugambi sinshaka ko hari banki izoduhanga amahera. Kandi ntawe noshora mwaka umwe canke itatu canke ine. Canke imbere nta banki yo ntahura ntawe ndigarajana muri banki reka ndabifinansirize ibanki zoza nawe hejeje. Niko abantu benshi barakwiye kuvyumvira. Hari imigambi myinshi mufise kubera mudafise garanti y'inzu, mudafise garanti y'iki Uganda y'iki niki isanga ari myiza mugabo ibanki kabitogwa intererano finance magira ukore. Wocu ukora ibintu ngomba ndakubwire. Ucukora ibintu bita planification. Planification ikivuga ati ndafise ukandika umugambi wose, amashini azova he, azogugwa nganga niki, umugambi nzokorera he, abahinga bazova he, byose bizogenda he, nije n'umuhinga nyene canke nzokwanga jandi bahinga. Okay, ugaca uja ahantu karabuti uyu mugambi usaba miliyoni 300 canke miliyoni 300 canke miliyoni 300 z'amadolari bivanye n'imbari imigambi y'iko canke y'amasosiyete, sivyo? Urashaka gucura mu vyo ukora. Jewe ku mwaka ninjiza ngahe? Nimba ninjiza urumva miliyoni 10 z'amadolari ku mwaka. Ndashobora jewe kwiyemeza ko mu myaka 10 uruganda rwa miliyoni 100 nzogubaka z'amadolari. Kuko izo nganda tumba tuko turavuga ntizizimvye. Nta gihugu kitozubaka. Ni abantu baguza confiance muri bo. Ucuvuga ati uruganda ngoma nubake ko ruzontwara miliyoni 100 z'amadolari. Nkabatayo mfise. Nkabantawe n'umuntu no yasaba. Mugabo nkabajewe nshobora kwinjiza 10 miliyoni dolari para. Ngomba nkore plan y'ugo ruganda. Nkore plan ya machine. Nkore plan yo kuzohemba abakozi. Ngomba ni hediza zo kubana hejugo ko ruganda. Uzaho ibihugu bikabirubaka mwibanga ama project ya rutura. Hari umva byubaka n'amasumare byubaka n'amatinere nibiki. Uno maka bavuga bati 10 miliyoni dolari hari. 10 miliyoni dolari hari. Diza uzawumva ngo umushikiranganje yuguru y'urugomero rudasanzwe rwa mbere muri Afrika rwitwa Barrage Renaissance. Babigejeje gute? Bagiye batanga buhoro. Urumva ni processus. Hariho rero urumva kuri ico kintu cyo gukora ibintu ku mutahe wawe. Urumva ko ibi bintu bikorwa n'aba leader bakunda ama generation azoza. Kuko ni ibintu ushaka gutangura ntuheze. Ubwo bifise ama plan, ministre aza, president aza ashika abandanye. Nani nyumvise za Saint Pierre kazo nyamba 46 ngaha ivyo bubakaza ibiki byose birebire izi zabaye ariko ndavuga ngaha. Twenga nabi hari byinshi abantu bona ko havye tushiye kuri 20. Cyo gituma tutateye imbere byanse ko tuvaho turi kubera iki abantu barase gutekana ngo dukora imigambi minini. Umuntu azadana umugambi ngo muri truaza imyaka 3 kai turi kugira ifise uburyo bukeye bishavyanga. Rero nukuvuga nimba Ethiopia yaribakiye mu abaganda ngo ntani deni ryagiyemo. Bavuga ngo made in Uganda by Ugandans. Bafashe imyaka nyambari 10 bafinansa ubwo rugomero rwitwa barrage rwitwa bito yo izine ikora imiduga ya kijambere. Nukuvuga ni muri budget biroroshe gose. Bavuga ati plan ingorani berahe.
kugira ngo izo projet zikunde aba engineer barakora bakaja muri laboratoire bakerabora ama plan yose gushaka mu machine kuko urumva izo nganda uzitanguye rivuye gukora ni moteur baravuga ati departement izokora imoteur izokenera amaheraya departement izokora amakarikase y'imodoka izokora amashasi izokora amasuspension izokora amatara izokora electronique z'imodoka amasysteme computer zazo ziba zimeze kunuko muri biza rero byose umaze kuvyubaka n'amashure yavyo abaheje kubakwa kuburyo kuko izina ni societe ni ishure ntiworonka izini sumba ntiworonka university sumba uruganda kwigisha neza sivyo rero iyo je kubaka uruganda weje no kubaka university abarukora muko batera ibwenge niko ushaka gukora n'izindi nganda nyinshi rero nuko iyo planification yiheze baca baja muri etape no kwita hashoboka zibiri urumva ari uzokwirondera financement weje planification ushitagwa kugira ante gufinansa project atangura kigumwe ugatagushiramwo fraction ya mbere uko yipanze uko n'amatranche mwaka wa mbere kwa finansa igatangura ntaje uzobona ibihugu bimwe ngo batangiye ko bakaporo ngo uzora myaka ine hajya kenshi bisiga ko ataba hari mugabo bazodashaka makema ko muri 5 bazabahejeje ibi meje kuvuga ntaja no kubindi iyo migambi yose mwumva irondererwa amadeni mu bihugu nta numwe uba wanka iyo abantu baplanifye bakora uko kuko nta muntu yo kwagishira umutahe mu mugambi watanguye abantu bagati abantu badutsa amahera bayajye canke barikakora ku maplan atari y'uburofa bagize na plan tarayabo mugabo abantu ko bafise aba engineer babigira ivyigwa bamaze gutangura umugambi tugomba dutanga amahera bageze kuri 50% nihaje uzobona umugambi rero nko myaka 3 ya nyuma wihuse habarana badutata abantu bariyemera tuba finance okay reka tugende kubijanye rero hariho ikibazo ca ariko nubwo bavuga ati icyambere etape ya mbere ni confiance en soi confiance cha kabiri ni planification icya gatatu ni jambo rimwe ko sigomba ngo hacagira ngo etape yaho ngo urondera ngo bagani ngo twita plan global. Okay urakoze cyane tugende kuri planification urumva nga hari ibibazo bikomeye nkayi wacu muri Afrika mvuze muri Afrika abarundi bona mwege murakunda kukengera iby'iwanyu mwinyi waza ngo handi ngo birera hari ibibazo bikomeye muri no Afrika hariho n'abantu bafise byavuga utunzi rwose bavuga usanga atagira babona n'ibitaro bya kijambere tani urumva kubera ibibazo byo kutiyemera nyene bafise tout ce qu'il faut rero planification tugiye nko mu by'inganda planification mu by'inganda urumva iplanifya aspect technique yerekana ama plan si bya bintu bango uruganda udamba ngo uruganda ngo zutwanga imene plan zirihe abantu barya magacapa ama plan nimba mama barokale badashaka kuronka expertise kwiye bakaje mu bihugu biteye imbere batuzinye ubuhinga bakafasha gukora ama plan y'uruganda planification globale ibirimo na planification yuko ivyo bintu bizodandazwa n'ukuntu bizozana inyungu n'ukuntu bizozana retour sur investissement sivyo si bintu byivamo na usama hera ngo banoko ruganda harajanye ama plan nkurava ngababira ngo tafise imigambi ngo ni umuntu akagoje ngo etaje ngo iki plan irihe wewe ugomba kuba etaje nkande udafise plan wewe wiyumvira uruganda gute udafise plan turi kumwe ivyo bintu byo ko muda muri yumvira imigambi ya mirede ntibayumvira ta plan kandi si estimation zitagira aho zifati plani yi ama mashina docangaha imicafi zojaha bizotwara kuvyubaka bizogenda uku bizoshora uku plan byose amafoto amadetaye abengene bakadakora akazi kabo ni planification globale sivyo aho muri planification globale wonjanye mu byo no kwita economy no kwita ibihugu turi kumwe bega planification globale nico kintu kigira gatatu no kuvuga umaze guplanifya urumva haje planification globale rero yerekana ico kintu kimaze kubaho abazo kizodanaza gute kizokunguka gute kugenda gute donc ni detail amekame kuka niba bizogurishwa bizovamo dufate ari gitoro goma kubaka ari umuyaga nkuba uzocahe detail zose urumva rero imigambi dafise n'ivyo vyiyumviro nirusha abantu
nabona umuntu yataye umutwe kubera ntazi iyo umaze kwitebye ibyo byose urashobora kuvuga utihenda uti iyo mugambi nzomara myaka 15 turi kumwe kubera nzobana ko uburyo ubu n'ubu hariho n'ibindi bintu rero byo kwifotoza biba nka muri Afrika sivyo abantu bagakora imigambi yo kwifotoza nk'akarorero nk'ubu ona dufise nk'iterambere kuko si kuvuga ko wubatse hotel ya kijambere uteye imbere nko ku rwego rw'igihugu wubatse nk'ibarabara ya kijambere rimwe si iterambere ni gikoro gisanzwe mugabo wubatse amabarabara yo mu gihugu cyose iryo ni iterambere abantu sinzi ko aravyumva rero burya nk'ubu byari gusigura ko igihugu cyose kizima ngira ngo birahari tuba dufise amabarabara y'igihugu cyose na mudemiri karani n'amabije yacu n'amapla yayo kirumvikana hakaba rero na plan de financement yayo ku buryo muri demi karani akandite kose kaba gafise bayita plan global guko plan y'ikintu kimwe kimwe niteza imbere oya voilà ni byera ndiko navuga hanyuma tubwire muri bya bintu bijanye n'ukuntu ibintu bihambaye byubakwa iyo ufise projet hari gifise projet ubukenere financement navuze projet aho wewe nyene kwitegura uvuga ati sinero nkuma mahera mugabo nkurikije uburyo mfise ko ari projet hambaye ko ari barabara ko ari uruganda ko ari projet doteza imbere umuryango cyangwa societe yanje ngo manahe diza ubuzima bwawe buhindutse ukadura finance ku mwaka hari n'igihe ukenera projet aho ukenera finance maku ku bantu b'inyuma kuri banki mondiale kuri mabanki mpuzamakungu cyangwa ku banki ngaha ico gihe ukora iki ufata plan naho nyene ugaplanisha ya mapla ari nk'ibicapo ari nk'ama makete nimba ari barabara nimba ari uruganda nimba ari hotel nimba ari inzu nimba ari piscine nimba ari parike touristique nimba ari ibintu byinshi nimba ari uruganda runaka uvuga ati ngiyi plan nk'ubu dufate urumva uti turifuza gutunganya Tanganyika mu Burundi uzoshima ko bigomba bitora intumbero uzokumva bavuze bati twafashe imyaka 15 yo kubaka iyo litorale tuzoda turashiramwe twatege budget muri ministeri bijejwe kujya bagivye amatora none ko bavuga ku matora bati kugira amatora bize tuyakore bitatugoye tuzo tweganya amahera mu mwaka wa nyuma tuza turafata uko ku mwaka dushiramwe budget ni wumva haje bavuga ati Tanganyika tuyamenaje tuzafashamo miliyari 50 ushakane muri kenda tuba kuyubaka hagize beje kubakwa hagize bihejeje umunsi wumvise bavuze bati tugomba dufate tubake dufate uruganda rukora impuzu ntago twoshobora mugabo utafise plan tugomba tudatasha miliyari 10 ku mwaka tudora myaka 3 ine hagize arukunze banyere urondera ko financement rero tuje mu by'imigambi rero irondera financement wewe naho nyene kwera kuzera inze bigoye keshi utegura project kavuga ati nzoyitangira amahera mugabo nzoza ndarondera uma financement kugira binyaruke ndiko ndabikora bugiye imigambi yose mwumva idindira abantu gwana mu byiyumviro ni imigambi yiyumviriwe bagaca batera impapuro bakagenda nkuku abantu abagwiza tunga amafamiye leta n'ibindi bihugu byose ngo bagiye kurondera amafinancement uyirondeye kwekora umugambi wawe utanguye ntuyibura nimba nka jewe no yibura petetre uyibura no mwaka wa kabiri ntuyibura rero imigambi uvuga uti ndabishyize kuri Kenza mugabo inje kumanondera financement keshi mu finance ibanki wego mpuzamakungu rutanga amahera rukeneye kuyadandaza ruje rugasanga watanguye uri kuri 20% mu myaka 3 baca bashiramo kubera hano n'imigambi yatangira amahera itari no kuri 10% itari no kuri iri kuri 2%. Rero jewe sino ya financement umva nayo nyene itegemeye iki ivana n'amapla ari detail ari nka mashifre ari nka mapla mbega kuri plan detail uri kadukurikirana atahora iki
ibintu by'amaplan detaye ega niho hari akagende kamutuma ariko nk'ibiciro je ngo ndavyumva sinzi nko kubategura imigambi ngira ngo hari ibyo baza bararenzaho uko kumwa kuguma ugenda niko tuvuge nk'ibintu bya birahinduka haba nk'ibiciro haba nk'ibiki mwe nk'iyo plan iri detaye gaca uyestima muri myaka 15 abahinga muri economy barashaka guproject ibintu bya inflation mu myaka myinshi n'ibindi byo riyanta abahinga bagira ivyigwa by'amaprojet approximativement ama projet yabo bazoba ari mu myaka 15 mugabo ma projet yose ubona nk'ibihugu sibyo nk'ubu nako ngo za Uganda darubatse Uganda rukomeye n'abaganda za Ethiopia probablement harimo support y'ibigo mpuzamakungu bitanga amahera mugabo izajyari burya hajya harimo support y'ibigo mpuzamakungu nka za FMI za Banki Mondiale mugabo izajyari none kubera iki hari ibihugu n'ama entreprise bironka cyane ama finance ma banki n'ibiki justement hamwe n'ibindi bihugu mengo ntibironka ntibibaho kuko urumva je siniko nigisha abantu ngo abantu nibibeko igihugu gidafite deni gishi nikiba cizewe nikiba gipanze upanze bagwa amadeni hamwe bavuga ati turabona nawe tumuha material azaturiha umu entrepreneur atagira amadeni ntabapanze upanze barakwingiza amahera turi kumwe nukuvuga rero ibindi ko ndavuga byuko abantu tegura imigambi bakayitangura simbuze ngo bibeko kuko wibako rutera imbere ikibazo kubera ikibihugu bimwe bironka ama finance menshi bindi bikabura sivyo navuze bya confiance bijya bigo bitanga amahera mpoza makungu bibonye yuko n'umufundi yubaka iburo utamufise biragutinya wanka kubukoresha wowe wigishije uravyumva hanyuma bibonye ko ama project uri ko jana adafise nk'amaplan ari detaillé nimba uvuze nkene Uganda ruzokora ibiyo kugira ngo tubizane nkene Uganda gufinansa Uganda ruzokora amabati ruzokora iki ruzokora isima bakabona ibiharo birimwo bakabona watanguye bicaye finance muri make rero bijye bigo nka financement ni bihugu byifitiye confiance byumvira imigambi gacha bitangura turi kumwe nk'ubu we wimbire ufate kubaka igisagara gishashe Bujumbura ugacuterwa ziyo project no muri Banki Mondiale bakaca dakuraba muri cha kibanza agomba kubakamwo cha gisagara canke amahinguro canke bya bitaro bagasanga hatahayo ingeregere baca kubwira bati none we urakomeye hano tunara visita ariko uje kuba bagasanga hari amabarabara bagasanga hari imishinga y'ibintu bya mbere abasekirite bazobamwo harimo amabloke ya mbere baca finance bisigaye uzokumva ibihugu bifise amaplan cyangwa societe atariko tubikora twege dukeneye banki zatyo ko turakora je sindingira ngo banki nguze kuraba ngo nifashe gutangura oya rero abategura imigambi yo guteza imbere minini y'ama infrastructure nibamenye yuko atamuntu umwe akora no mu activité confiance bavuga bati uyu muntu akwansa financement nawe nyine atafise confiance mu byo agomba gukora uyu muntu azobishobora muteguye imigambi wa project igihumbi mushaka kuzorangura muri entreprise muri societe mu gihugu ayo ma projet baca bapfumasha kuri ku myaka myinshi mugagatangura nta mugambi uri kurakogwa ubura financement sivyo nta mugambi uri kurakogwa ubura financement abantu bahutanga financement ku mugambi utariho batabona sinye dovi batabona nayo bazotanga hadoca kora directement batabona ngene azogarura inyungu banka gutanga financement ku mugambi utagira plans zukuri detaye utagira ama devi uravyumva nico gituma masegitire nka twege muri BMBC twatangiye gukora bureau d'étude imbere yo gukomeza entreprise kugira ibyo twiyumvira turabanza tubanza tubicapure tubiharura ama devi turaba ama forme twige byose umupartenere abidusabye tubanza tubimuhe kandi bikwadishikana ko hantu twamaze kuba multinationale ni kubera iki duhera ku vyigwa bidetaye hanyuma imigambi twiyumvira tukanda tukayitangura hanyuma kubera etide yakweho bizoshoboka nawe utaba uvisa amahera yose ni kuvuga muri plan global mu vyama planification projet igituma ibihugu bimwe bironka imfashanyo canke by'imfashanyo nabiretse mbere n'ibyoteza imbere umuntu biyonka igurane ama financement ni kubera iki kubera bigira confiance bigatera intambwe bagaca amabarabara bakashiraho amatara bagashiraho amazi nimba ari ishuri bakaryubakira je sindi ko ariko byagenze ari yabubatse ishure mu Karuzi Rusi
je numvise nabonye base nk'imashini vyinshi abanyeshuri bigirako yego sinibaza ko diya mashini abazizanye nyimba ari ifashanyo canke ari financement izorihwa bari kuzizanya yashwe itareza kubako Urumva neza ni kuvuga bisigura ko nako shaka ibitaro bimeze nk'ivyo mu Buhindi tukatanga tukavyubaka umuntu yodaha financement yo gushiramwe amashini tudafise n'abahinga yushatse donc abantu bose ku muntu yemera bacatanga financement birumvikana ubatse stade niwe umuntu agwa financement gushiramwe intebe niwe kwa stade asa nkani purusa ubure financement ubu complete abantu bose akene umuntu ifite confiance ari donc yiyizigiye abona ko bishoboka hanyuma azi guplanifya donc cyane ko ndavuga ivyo bihugu byabishitse ko gute bwa mbere mwumvise ko hashoka vuba ibiri gutangura umugambi ukabishiramwo uburyo hanyuma abatanga financement ibigo bitanga ingurane bibonye ko uyemera cyo gushiramwo ukuboko bikagufasha bwa kabiri ni kuvuga ati ntafasha yunkeneye hariho nk'ibihugu nk'akarorero hari ama industrie bagira arayibanga nko muri defense canke sécurité canke ibintu by'ama découverte n'ibindi by'ama recherche bavuga ati ntidukeneye ikindi gihugu kitwinjirira bakavuga ati muri kenda tuzaduhejeje murumva rero muri make imigambi minini yose isaba umwanya munini planification imaze kuba hacasabwa umwanya munini yose irakunda nta kintu na kimwe hayi wacu birakunda ko muri diza tugira n'ama metro tugira n'amatinere tugira n'amashuri amarutura tugira nibiki kuko twebwe nko muri BMBC tuko turwaka ibintu byinshi byemo nabi none umyaka uvuye ku ishure mugapanga societe mukamugeze ku bintu nkibi kubera iki ni plan igenda uko yapanze hanyuma rero navuze kujanye n'ibihugu za Ethiopia na Uganda ndavuga kandi Uganda Nigeria ndavuga za Nigeria ziko zakora ibintu binini ariko ndashaka kuvuga n'ama societe nayivuze BMBC umva iriko ndavuga ucumenga n'umuntu ariko aponda abantu neti ko tubaka amazu angahe none amazu ne kubaka inzu bisaba mera nganiki none bijya bishoboka gute twagize plan yo kuzobikora mu myaka atari 2 atari 3 sivyo none twe turi iki hari ama societe rema n'imani n'ibigo bya leta canke byigenga byo usanga bikuze cyane bifite amera menshi bivuze biti tubake ibintu by'igitangaza muri senka muri diza atanu urumva aho bitangaza mu gihugu mugabo bose bavuga ngo sindabona amahera kandi adakora amahera ufise plan byanka turi kumwe abantu nibaza no ngaha bamwe ngo tubagire etude ufise plan ufise ariko bashima kuza inzu zabo mu keko canke imigambi baguma biyumvira mutwe ngo mutafise plan yo kuzokora ibi nibi sivyo kandi twege tuko tutubeka duti hatangura plan kandi plan zigeze sibujya burezime bw'ibiharuro ngo fondation ngo oya plan ni bintu ama plan nyene ajya mu makete nyene asohoka turi kumwe bica bihura na ya plan détaillé plan détaillé yerekana juste plutôt devis par exemple y'inzu ica bihura na ya plan détaillé ibiravuga voilà nta devis itagira plan abamaze bakamaze barayibona rero imigambi yose abantu bose bafise umwaje ntakoreke plan niba abandi nyene barinda basaza bafite ama project ninje bigo mvuze kuva kuri independence hirya no wumva uguma wumva ngo tuzogira barabara regionale tuzogira poro tuzogira aeroport imyaka yose kazohera ari kubera iki harabuze plan iri detail hanyuma no kudepandare ku bantu binyuma nta gihugu giteza imbere ikindi naguye ko ibihugu bikatera imbere cyane ni ibihugu byaretse abahinga bavyo bakaba ari bavyubaka igihugu abandi bantu n'ibikora guha technology hari technology batogwa abandi banyamahanga mugabo wizuka yipratika ishoboka voilà hanyuma igituma nshaka kwivuga n'iki rero ngaho abantu bakunda kwifotoza ngaho mu gihugu wacu umuntu arakunda ko atanguye inzu aca agenda umwaka uza kubwira ngo nahejeje sivyo mugabo ntiwo kubaka inzu yarutura ngo iheze sishigikiye vyuko imiryango yubaka amazu ayikenesha mugabo ntiwo kubaka inzu yarutura ngo iheze umwaka umwe turi kumwe ivyo kunda rero iyi migambi mwana yose kisaba imyaka myinshi muri make imigambi itashara imyaka 10 ntishobora guhindura ibihugu mu buryo buboneka ntishobora guhindura ama company mu buryo biboneka
nimba uri umu entrepreneur ka office de projet imyaka 2 nyene abana bawe ntibasha no kutadugira bamenya kwigeze ko entrepreneur abana bawe nimba uri umu entrepreneur ukabi mu mutwe wawe imigambi itemberayo ari imigambi y'imyaka 2 y'imyaka 3 yo kubaka inzu gusa niki abana bawe barashobora kutazokwigira bamenya ko wigeze ubu umu entrepreneur kubera imigambi iramba nikoga mu myaka 2 ni sose agati imyaka 5 n'imyaka 10 kuduka wewe urashaka kwimvira ati mfise imigambi imeze gute hanyuma nkabonye ko ijya migambi abantu biyumvira bavuga ngo nzokora ibi ngo nafise plan batayitanguye ntibara ama project ko turavuga ngaha tuvuga ama projet abantu bagira baplanifya bagashavuga bati nzokora imyaka 15 natanguye akamara kenza ariko arayubaka imyaka 12 imyaka 5 ariko arayubaka nukuvuga uje kumubaza ku mwaka wa gatatu akweka ati umwaka wa mbere nakoze kijya wakene nakoze bitatu wa gatatu nakoze ni nafeje umwana wanje ducabanza ku cakane iyo niyo migambi ibaho iteza imbere realiste myiza ibindi ijya migambi ni migambi yo kuzerinze kandi mwibwe ko twavuze ko atamuntu ateza imbere wundi umugambi udashaka guplanifya ngo utangura no munsi cyangwa dutangura ejo ntuwari wo kubera n'umugambi udepanda cyane ku wundi muntu navuze ati n'imigambi umuntu asabira amafinansema iba akwiye kuba ari migambi n'ahatoyiro nkayo bandanye kogwa gushika iheze cyatomoye rero ibihugu byose usanga dufate nk'amabarabara arimwo bitoshobora kubaka ata supportije hajya habari ingorane kuko ntabarabara narimwe wowe imyaka 70 nturi mare niba ko ari kibazo none donc kwekana badafata imyaka 70 hajya mu Bushinwa bijya tubona ubaka mu kwa metero 6 hejuru bijya mane yaka 15 no yaba ifamiye ibindi narayivuze mu misi heze nta bantu bashaka gupanga project yo kuri Kenza bari gutera imbere ariko kuva mu bukene n'igihugu nuko nyene nigishaka gupanga project yo kuri Kenza kire kuva mu bukene voilà rero kubera niko ndavuga iterambere mu byiterambere harabaho imigambi bita strategic n'imigambi nyene normal de survie ya buri munsi ku munsi urumva je sinavuze korora sinavuze kurima sinavuze kwiga sinavuze amagara y'abantu ibintu bisanzwe navuze ku nganda zo mu Buganda mvuga muri Ethiopia mvuga za Itracom mvuga za BMBC mvuga za Dangote hariya iyo ni imigambi bita strategic ni migambi uhejeje utera imbere sibyo ni mugambi uhejeje utera imbere ucu produza imidugu ugaproduza amasima ugaproduza imidugu indege ugaproduza amato ugaproduza amamoto ugaproduza nk'ivyo ndiko mvuga imigambi minini rero ikibazo cy'abati ibihugu bitera imbere gute bitera imbere kubera byumvira ibintu binini bene byo bifitiye confiance bakimvira ibintu binini societe zitera imbere gute ama entreprise kubera biyumvira bakongera bakaplanifya imigambi minini avyo ari abantu nako bimvira ibintu binini nk'umwaka rero twege twiyumvire kubaka ibigwati si kintu familiale ni kintu nationale biyumvire ko umwavu hajya none sigiwe cyose kironka si continue ko yaronka ukoze imiduga ntushobora ku isi yose donc ni ibintu strategique rero muri make igihugu nibura hari ibihugu n'ubu bitikorera imodoka kubera abantu bavyo batarinda batimva ibintu strategique kandi tuzi ngo hari ubuhinga babayeho mugabo batigira abaforo no kwita strategique makubera bakora ibintu bito rero hariho ibintu strategique ingomero z'imiyaga nkuba ama centrale solaire ibintu by'amayizina akomakomeye gukora ibiyo gukora amakaro gukora amasima gukora amahinguro yo muri medicine gukora ama laboratoire gukora amashure strategique tourisme strategique ibintu nk'ivyo iby'inkino strategique havuga ati ngoma nkore project diza yo guhindura iby'inkino bikameruku ivyo nivyo bita ama project strategique nivyo bituma ibihugu bitera imbere ama societe nayo nyene ashaka gukora ama ibintu project strategique zikava kuba societe familiale zikaba societe nyene unipersonnelle zikaba societe
z'abantu benshi zikaba multinationale nk'ubu urabona tutatanga amasosiyete aja kwa mpuzamakungu y'abarundi hariho quelque chose y'ubwenge biko buraza mu gihugu donc ibintu bito bito kirazira ko nk'umuntu ajeje guteza imbere igihugu yashinze amabanga yo kwiga imigambi ya leta yumvira ibintu atari strategique tukivye nyine turabishoboye nyene mugabo hari ibintu bisaba ko turonka za plan zo kuri 15 20 ibigo byose bishaka kwimvira strategique bica bitera imbere rero mure kwimvira ibintu bito bito mwimvira ibintu strategique ningaha turangirije kino kiganiro ciwacu twari turi kubona umuyobozi mukuru wa BMBC Group David Ntamakuriro reka ayashoboye kuvuga ijambo ryo gusezera ariko yashoboye kubabwira byinshi dusubiyemwo hariyo ama point essentiel atubwiye umuntu ashaka guca kugira ngo ashobore gushika ku iterambere hariho confiance en soi canke icizere umuntu yigirira hariho planification hariho plan global hamwe na plan détaillé kimwe ukwaco kugira ngo ushobore gushika ku iterambere kandi iterambere si ikintu kiza mu mwaka umwe si ikintu kiza duvuga ni projet à long terme byinshi mwabyumvise aho ahanura na benshi kutiyumvira ibintu bito bito bidashikana ku iterambere kenshi rirama nuko rero tumushimire umutumire wacu aho yabandanije akebura abanebwe canke umuntu wese afata minenego icajejwe turabashimiye cyane murakoze cyane kati twizeye ko n'igindi twatumira mu zo twitaba tuzobitaba kwera urumva kubera tuze tosanga ibintu vyiyumviro nk'abaratumvira bazoba nka ministre myaka bazoba entrepreneur bazoba directeur bakomeye sivyo ifo ko umuntu amenya ko ibintu bishoboka muri Kenza nta kintu canka n'ikigenda jura cubaka mu myaka 15 muri 20 igenda jura cubaka urakoze cyane ugira ibyo ego murakoze cyane namwe tuzosubira mu kiganiro cyacu gikurikira naho butaha bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi. Umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usanga mw'amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe nayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo mari imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera imze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahotel, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.